nk'abantu bavuze ibintu bijyanye no kwandika ibitabo, gusubira kwandika histoire, ibi byose turiko turakora no kugira ngo bizo bifashe abantu. Tuzotanga raporo mugabo bazosubira abashakashatsi bicare hasi bakoresha iyi raporo kugira ngo bandike histoire y'igihugu uburyo bihurirwako na benshi. Bizotworohera ko imyaka yose twama tubisigura cyo kimwe, ariko twifuza yuko hogeraho abarundi babona kahise kabo bahuje canke basa nabihurirako. Ijya nzu ndayibona ni iwacu canke abana kugira ati hari konte ariko amafaranga ngana gutya canke imodoka yacu mu byo Severe yari yarashinzwe mu itegeko yavuga yuko igihe babonye neza yuko iki kintu cyari cyo kwanaka ababifise ubu n'abategeza ko babifise bashobora kumvikana ingene babisubizanya, hanyuma uwo mugigo ukagirwa nibijya mwabonye twashoboye gushika ko ku mazu hajya byarabaye hajya n'imatana twarabikoreyeyo na za Makamba ariya epfo za Vugizo, ariko ntitwari bwashobore kubikora ku rwego rw'igihugu. Kubera iki? Hari itohoza turiko turakora rijanye n'ibintu abantu banyazwe iyo vyahereye iyo vyagiye. Harabaye itegeko ry'umukuru w'igihugu ryavuga yuko abantu bose banyaze ibintu by'abandi bayibasubiza, mugabo hari abatabisubijwe, hari abantu ivyabo byagumye mu minwe y'ababinyaze. Ivyo rero twe tugira tuti muri iryo tohoza turiko turakora abantu bazoza batwereke umwe wese ico afite uburenganzira cyari iciwe, ibyagiye mu minwe y'abantu abantu bashaka kubisubiza akabisubiza, ibyagiye mu minwe ya leta nayo nyene ikamenya ingene bibasubiza. Ariko umuntu wese twifuza yuko yoshikirwa canke yosubizwa mu gateka no mu burenganzira bwiwe novuga ibimuraba canke ibimwegukira. Ntihagire umuntu akarenganywa ari hagati y'abantu, ntagire gitabara. Nivyo kuri benshi bavuga bati biratevye biragize, ariko ni ibintu bifata umwanya muremure, murabona haciye imyaka myinshi. Kandi twibuke yuko mu 65 n'itandatu kugira ngo 65 cyane cyane n'72 niho abantu leta yemeje ko ibanyaga ibintu, bakabatwara amazu bakabatwara n'ibintu byabo, ari inka ari ibindi bintu bari basanzwe bafise. Ivyo rero niho tubibona. Ahandi habaye ubwicanyi mugabo ntihabayemwo byo kunyagwa. Mugabo 65 72 niho tubona abantu bazavuga bati jewe ibintu byacu biraha. Twebwe rero mu nyandiko dutora turabona amazu yatwawe, turabona amakonte yafashwe, turabona imiduga yagiye. Twibaza ko ivyo ari byo dushaka guherako, hanyuma ibindi navyo bikaza gusigurwa na bene vyo. Byavyo byose uwo mugambi umaze imyaka n'iyindi. Hajya Sentebe yategeza ko bagiriyeho rimwe na Severe, mugabo Severe byaragoranye. Archbishop Nzishura sinzi igituma atatubwiye igituma Sentebe yarashoboye kujaho, mugabo Severe ntiyagiyeho. Byafashe hafi imyaka 14 kugira ngo ishobore kuja mu nzira. Hari ikintu kijanye na mu itegeko rivuga yuko Severe itanga ini proposition nabivuga muri Gifaransa bw'umunsi wo kwibukirako abahitanywe n'ibihe bibi igihugu cyaciyemo, n'ingene two kubaka ivyibutso ku rwego rw'igihugu, rw'intara, rw'amakomine, mbere n'ahantu hoba haboneka neza ko hari ikintu cyahakorewe abarundi batokwibagira, kugira ngo tubeho muri cyagiye cyo kuvuga ngo ibi ntibizosubira. No kuvuga rero ubwo n'urwego tuzoshikako. Mu kurushikako rero umuntu arushikako ari uko yabanje kwegeranya ibi na biriya, yabanje kuvugana n'aba na bariya banaka baterereye, kugira ngo ntihaze habe ivyibutso biteranya. Abantu bamaze kuja mu kibimba ngira murabizi, hari icibutso kihari
haramaze imyaka ingahe hariho abantu baja kucunamira cyane cyane umukuru w'igihugu akaduga mugaheze iminsi umukuru w'igihugu aravuga ati sinsubirayo kubera iki kubera ko ni cibutso cya bamwe cyangwa cibuka bamwe mugakitibuka abandi hariho n'umuntu yaje arandika ko urabona ko yaje handitse ko ngo plus jamais ça munsi yaranditse ngo havuga uwo bubezwe ntidushaka rero ivyibutso biza guteranya cyangwa biza kugabura abantu nk'imigwi dushaka ikibutso kizoba gituma abarundi bagihurira ko bavuga bati abahutu barapfuye abatutsi barapfuye abatabarapfuye nta bwoko na bumwe bwavyungukiyemo igihugu carahomvye amatohoza dukora samatohoza hagati y'abatutsi n'abatwa hagati y'abahutu n'abatutsi n'amatohoza yerekana uruhara rwande uruhara rw'inzego kanaka uruhara rwakozwe n'ishirahamwe kanaka nico kintu severe yashinzwe no kugira ngo tuve muri globalisation sabahutu n'abatutsi bahanganye oya ni banaka bakoze iki kuko igihugu cyari gifise umukuru w'igihugu cyari gifise abashikiranganje cyari gifise abakomanda b'amakambi cyari gifise abakomiseri n'abamustanteri abo barafise ivyo bakoze kandi byaboneka nta nama y'ubwoko kanaka yigeze ibaho kugira ngo bakore icyaha ikiniki ntaho tubizi kugeza no musanzwe turabona tubona abantu bagira kagwi kugira ngo bakore icyo bashaka kumbure bafise inyungu mugabo nta bantu dushobora gufatira muri gwinshi bariho nico gituma abavuga bati twe turatinya ko icegeranyo cogira ico gishika noya iki cegeranyo naho kizoba kihari ntabwo bagiteye kizotera ubwoba ku ufise ico yiyagiriza kubera ko abantu benshi bibaza ngo kubera abantu banumye kubera ko bavyemeye ntibavyemeye amatoza yose twayakoze tuyahawe n'abantu kugeza uno munsi bakivuga ati ndacaririra uwanje nabuze noneho abantu bakirira abantu bakibabaye abantu bataraganduka abantu bakigandaye bataramenya utwabiyo twahereye tubareke ngo kubera badashoboye kuza ngo bavugire hejuru bavuge bati twebwe ibyacu bimeze gutya oya uburundi twifuza yuko umuntu wese igikomere kiba gikira kugira ngo twubake uburundi atanumwe dusize inyuma abantu mu bikomere byabo tubavure tubirure tubagandaze tubabarane twese nkuko byari gushobora kudushikira nkuko abandi byabashikiye ibyo bihe tugezemo twamaze gushira ko amatoza twarayakoze nivyo mugabo turifuza nuko ibihe bindi byakurikiye Burundi bwaciyemo nabyo yene twebwira ko amatohoza tukaraba uruhara gumwe n'uwundi turazi ko nta bantu bicaye hasi ngo bagire umugambi nk'ubwoko ngo bakora ikibi oya n'abantu iminsi yose bama baja hamwe ari babiri ari batanu ari 10 kugira bakora ikibi abo rero niboca bitirirwa ubwoko kanaka oya tugomba yuko uburundi bumenya umwe wese uruhara yagize ni kimwagira hanyuma usaba ikigongo kagisaba utanga imbabazi nawe akazitanga bivanye nuko yumva arongowe byaba twasino bigaruka ko nibaza ko niba hariho umwanya twoshobora guha abandi bafise hariho umuntu ashaka kwishura ku tubazo nga dushaka kuba dusigaye tubiri nibaza ko yo twishura Madame Denise